Ndabaramukije cane bene data bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo, amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ndabaye ikaze ubugira kandi muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo musanzwe mutegurirwa na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndakibatunganiza nkongera nkakibashikiriza kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idahita TV. Tumaze iminsi muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo twahisemo kubashikiriza ibiganiro bivuga ku mibabaro ya Yesu Kristo, ku muntu mbere kugira ngo twibukanye ibijanye na Pasika, ico bidufasha, ico bisigura kuri twebwe, inyigisho twokuramwo, ico vyodusigira muri ino misi, ingene vyotubera ivyikimaze twebwe abakristo abacunguwe na Yesu Kristo, tumwizera ko ariwe mucunguzi, ariwe mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Rero niyo majambo tugomba kubandanya dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Dusoma igice ca 22. Uno musi dusoma mu mashapitre abiri imirongo mikeya kanaka, hanyuma tuyikuremwo uduteme tubiri duce tudufatanya. Rero ngomba ndondera agateme ka mbere muri ano majambo nkuko numvise umutima wanje ndongoreye kubikora gutyo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice ca 22, duhere ku murongo wa 47 tugeze ku murongo wa 53. Tuharondera ijambo rivuga ngo gezaho. Ijambo ry'umutwe kwa no majambo cyangwa se kuri no paragraphe tugomba gusoma rivuga ngo bafata Yesu. Murumva yuko ari muri ya rubrique y'ibiganiro cyangwa se y'amajambo atumbere kutubwira uko byagenze kiriya gihe. None rero dusome havuga ngo akivuga haza igitero kizanwe n'uwitwa Yuda, umwe muri bamwe 12 abagiye imbere, yegera Yesu ngo amusome. Yesu aramubaza ati, Yuda, mbega utangisha umwana w'umuntu kumusoma? Abari kumwe nawe babonye ibigira bibeho baramubaza bati, mugenzi, tubakubite inkota? Umwe muri bo ayikubita umusavyi w'umuherezi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu arababarira ati, gezaho. Akora ku gutwi kwiwe aramukiza. Yesu abaza abaherezi bakuru n'abakuru b'abashibamyi b'urusengero n'abashinga ntahe bamuziye ati, mbega munziye nk'umwambuzi, muzanye inkota n'amahiri? Imisi yose namana namwe mu rusengero ko mutaramvuye amaboko ngo mumfate. Ariko iki ni igihe canyu, ni ic'ububasha bw'umwiza. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno musi, nta n'amajambo atubwira ingene bafashe Yesu, ingene vyagenze kino gihe yari yagiye gusenga ngo i Getsemane, ku musozi witwa Getsemane. Hanyuma rero ngo muri iryo joro rero Yesu ariko arasenga n'abigishwa biwe ku musozi, Yuda nawe ngo yari yamaze guhabwa ingero, yari yamaze guhabwa amahera, ikiguzi, yemerera aba bantu ngo azobereke Yesu uwo ari we, hama bamufate. kuko urumva hariho n'abatari bamuzi amaso mu yandi, bitari koroha ko bamumenya bamushikira ari kumwe n'abandi bigishwa, na cane cane ko Yesu Kristo nawe nyene yari aciye bugufi, utagira ngo yari yambaye inyambara abami zimutandukanya n'abigishwa biwe. Hanyuma rero ngo haza igitero kininiya, baraza bazanwe n'uyu Yuda, umwe muri ba bandi 12. Hanyuma rero ngo yari yababwiye ikimenyetso c'uko uwo aza gusoma aza kuba ari uwo nyene, uwo aza guha bizu aza kuba ari uwo nyene bace bamufata. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro.
umutsima w'ubugingo cuno munsi. Nasomye commentaire biblique irahimwe sanga ngo muri kiriya gihe mu mico ya kiyuda y'Abisirayeli ndamukanyo yo gusomana ntiyari ifise insiguro nk'ikumbure tuyihubu, kuko kiriya gihe n'abavukana na gishiki na gisaza barashobora gusomana ata yindi nsiguro bifise, mugabo bifise nk'insiguro nyine speciale, novuga ngo insiguro y'urukundo. Mbere uravye usanga Paulo ari habo yandikiye babwira ngo muramukanisha kugumbirana kwera, mugabo usomye mu Gifaransa usanga batavuze ngo kugumbirana mu buryo bwa yambi cyangwa se bwo guhoberana, ariko usanga yakoresheje ijambo rivuga ngo yavuze ngo saint baiser cyangwa baiser iri saint ni muri iyo mvugo rero. Ibyo rero sibyo ngomba gutebamwo kuko sinayo ntumbero yacu, sizagwa no kwigisha ikigwa kivuga ku bijanye no gusomana. Nuko murazi namwebwe yuko kumbura ivuga ko kwinshi bamwe aba n'aba ni ibyaha si ibyaha, ni byiza canke n'ibibi, ibintu nyene nk'ibyo, ariko mugabo kandi bivanye n'insiguro nyene ya Bibiliya murumva yuko bishoboka. Icyo ni ikindi cigwa kidakenewe muri uno mwanya. Hanyuma rero Yesu ngo abari kumwe nawe, ni ukuvuga ababigishwa biwe, babonye ngo ibigira bibeho ngo baca baramubaza ati mugenzi, mwigisha, rabi wacu, maître, master, mbega tubakubita inkota? Imana yazo nidutabare. Hanyuma rero umwe muri abo bigishwa ngo yari afise inkota, hanyuma rero ngo ubwo nyene ngo aca abangura inkota akata ugutwi kumwe mu basuku k'umusuku w'abahereze. Kumbure muri aya majambo niko kumbure twabibonye, umwe muri bo ayikubita umusabyi w'umuherezi mukuru, umukozi w'umuherezi mukuru, umwate w'umuherezi mukuru, umusabyi w'uyo muherezi, no kuvuga umushumba wiwe. Hanyuma rero muri make ndi buvuge yuko ahubwo navuga ngo Imana yarakinze, sinibaza ko yaratumbereye gukata ugutwi kugira ngo agire ikintu cy'iterabwoba, kuko nuko gutwi kugira ngo gukatwe mugabo niyo nkota ntice imanuka ngo ice itema no ku bitugu. Iyo bija hose murumva ko Imana yakinze uyu wewe, cyangwa ugasanga ni bya biri nyine by'abantu bakoze ibintu atavyo bamenyereye. Murazi ngo utamenyereye gutirisha atirishije nashikana, utamenyereye kwiba yibye nashikana, ibintu nyene nk'ibyo ashobora kuba yanabikoze akabikorana n'ubwoba. Izo n'izindi commentaire umuntu yokoresha kumbure mu kudevelopa, ariko Bibiliya idomako neza yuko ngo yayikubise ku gutwi k'uyo muntu aragukata nyene kuraya. Hanyuma rero Yesu aca ngo arababwira abigishwa biwe, babandi yahamagara akuye mu isi, babandi yarobanura, babandi yatoranya kugira ngo babe ivyabona byo gushingira intahe Imana i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Abaca arababwira ngo umva, gezaho Imana yacu nihimbazwe. Niryo jambo twabonye ku murongo wa 51 rivuga ngo Yesu arababarira ati gezaho yemwe ababanguye inkota, nimuzi yuko uwicisha inkota nawe azokwicwa n'inkota. Nimuzi ko umuntu azogererwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Gezaho iyo ngeso, iyo nyifato yo kugera ingere ku yindi, ingero ku yindi, iryinyo ku rindi, ugutwi ku kundi, umutwe ku wundi. Gezaho yemwe mwabigishwa banje, reka kwigwanira, reka kwihora. Nazanywe no gucungura abari mu isi ngo mbacungure mbakure mu byaha. Namwe nimukwiye kongeramwo ibindi. Iki ni igikorwa cyo gucungura abari mu isi, nico ndiko ndi kuri mission yo gucungura abari mu isi ngo ndabakure mu byaha. Gezaho mwabigishwa banje, iki si igihe cyo gukora ibyaha,
iki si igihe cyo guca imitwe abansi banyu, iki si igihe cyo gusubiriza mu nkoko ababagiriye nabi, iki si igihe cyo guca amazosi abazanywe no kubagirira nabi. Gezaho Imana yacu nidutabare. Nibutse inkuru imwe kandi imbere Karisine ndanayiyumviriye mugabo nemeza ko ari Imana yinyibukije uno mwanya. Igihe nari Zambia naganiriye n'umuntu mwene data twari kumwe ari Zambia, ambwira kuri kino kintu cyo kutigwanira naho uba waronse irugu ry'umwasi wawe, naho uba waronse ndavuga ngo mwaye canke opportunité yo kuba wo mwihora canke se wo mugirira nabi canke wo mwica munyemerere mvuge gutyo. Hanyuma rero ngo uyo muntu ni kuvuga ngo haje abasuma kwiba. Hanyuma rero baje kwiba arabyumva ko bariko baraza gukorogoshora ku muryango, aca arasohoka. Nako ntiyasohotse mbo yavuye mu nzu mu cumba rimwo aza mwibaraza, ariko wa musuma ntiyabona uyu nyene inzu, nyene ibotike, nyene iduka, nyene imangazini ko amuhagaze hejuru. We baje mu byo gukorogoshora wundi ingene yo kugurura iryo gufuri, urazi ko basuma kumbure baba bafise imfunguzo nyinshi kugira ngo barabe yuko bokugurura izugurura. Hanyuma rero ngo no kuvuga ngo yari afise ubuhiri, yari gushobora kumukubita mu mutwe, yari afise ikintu ashobora kumugirira nabi akamwica. Hanyuma uyu muntu kubera ko yasenga Imana bacamwa ngo ariko none nkaha wahabuje nibona yuko ngo iyo shaka ngo mba nakwisha baho ni wova ngaho ukagenda gantuze biga ngo wabuze ivyuje ntiwokoresha amaboko yawe aho uza kumbuza amahoro aho nibere. Imana yacu nidutabare. Yo muntu gacara maramara gacaragenda urumva isize ngira ngo no kugaruka ntiyari kugaruka ko yari yamaze ko nati uyu muntu yashaka yanyica, ikindi gihe ntiyasubira kundonka karyo ntazondeka azonyica. Yesu rero ntiyashigikiye abigishwa biwe ngo bice bivune bagirire nabi abaje kubagirira nabi, kubw'imbabazi ziwe, kubw'urukundo rwiwe, kubwo gucungura abantu ko ari kwamuzanye. Ntiyahisemwo kwigwanira. Musomye amajambo muzobona yuko bamaze no kumujana mwikombe mu bacamanza ngo bamucire urubanza, ntiyiburaniye, ntiyanondeye kwijustifia, yaremeye ararenganwa uko nyene, kuko handi yababwiye ngo naho nobabwira ntimwovyemera, naho nobasigurira ntimwovyumva. None urumva sinokurirwa ndanabyishura, sinokurirwa ndanabasigurira, kuko naho nobibabwira mwebwe ntimwovyumva. Mwamaze kwishamwe ibyo mwishiramwo, nta kintu na kimwe nokora, ntawutera icumu mw'icumi. Imana yacu nidutabare. Sinshobora guhaririza irigugu ry'aba bantu bose bamaze kurakara, bamaze kwinjigwamwo n'ibisigo n'abadayimoni n'imwemu mbi z'ubwicanyi. Jewe jenyene ntaco nokora. None rero mwebwe ibyo mubona, ibyo uko muvyumva, Imana yacu nidutabare. Ahantu hari ikigo gikomeye. Mbega jewe na wewe tworonka occasion yo kwihora umuntu yatugiriye nabi, tukavuga tuti genda turakuretse, ariko urabonye ko twari dufise mirimo zo kukugirira nabi. Sinzi ndavye ingene abantu bihora. Ejo bundi nabana n'abantu bamwe muri iyo misi irenganye, hanyuma rero abantu barabaroga bakabatera ibintu by'ibitero gutya na gutya. Hanyuma rero uwo munsi numva bariko barasenga batuma Imana ngo igende bakubite, igende bagirire nuku ye ngo twebwe ntituvumika, ngo Mana ngo turabatumye ngo baburitiro, ngo ntibaryame, ntibaronka amahoro, ntibasinzire, ntibajye ngo bimanuke, ngo bibakore bibagwe nabi, bagwara ko munda, bagware byare. Numviriza ayo masengesho. Sinzi rero kuko murabizi yuko ibintu by'iyobokamana abantu babyigishijwe kwinshi, babitahura kwinshi. Urasanga umuntu nyine yashiririye yerekana yuko Imana igiye kurimbura abansi biwe vuba, cyangwa abansi bishengera, ariko arigisha
yuko Imana igiye kubakwega amatwi nyene ugasanga nyene birakomeye cane. Ariko rero sinibaza yuko abansi bacu bose Imana igiye kuzobarandura, tuzobana nabo ikibi n'iciza muri ino si bivangavanganye, batugerageze batugirire nabi. Imana ishiza aho kubarandura ahubwo iduhanure kubaharira, iduhanure kubakunda, iduhanure kubagirira neza, iduhanure kubahanda service. Ibi nige negije bajye Imana nuko imeze. Imana yacu nidutabara. Murumva ko ngaha ayo mwe yabajije tubahwate, turafise inkota tubahwate, ati yo gezaho ikisigiye cyo kubahwata n'inkota. Imana yacu nidutabara. Twaraciye mu bihe by'intambara muri kino gihugu. Ndibuka ubuzima nakuriyemwo mu buhungiro, hari amacakubiri twumva tukiri abana bariya amoko ya naya, amazuru ayasongoye n'ayafyase, ibintu nyene nk'ivyo. Tugahurira mu mashure tukabona yuko abantu tutarabana neza kandi tukiri abana muri primaire kubera ivyo twabwiwe. Kumbure nararyohewe muri kino gihe hari umuntu twiganye nibuka ko nawe yari afise ayo macakubiri, ariko muga muri kino gihe bivanye n'ivyo yize agiye kuri kaminuza, aho arashikiriza amajambo agwanya amacakubiri, amajambo agwanya akarenganyo. Nkumva ndanezerewe. Imana yacu nidutabare. Muga tukiri abana ndibuka yuko nawe nyene yaturaba ukomeye nyine turi ibikoko, nako tukabona umenga abo bantu n'ibikoko kubera ivyo twigishijwe, twabwiwe, twakuriyemwo, twari duciriyemwo ubwenge. Ariko jewe narumva nyene kubera yuko nakuriye nyene mu bintu by'iyobokamana byo gusenga, sinigeze numva ikintu c'ubwoko kinganje muri jewe. Eka baba abatwa, baba abahutu, baba abatutsi, bose byari yale. Nta muntu numva yuko muri jewe umengo sinzi. None rero nuko bene data bakunzi ba kino kiganiro, nariko ndavuga ngo sinzi kwico gihe hari umuntu yari kuronka ingene agirira nabi babandi bo muri bwa bwoko butandukanye n'ubwiwiwe, bikaba vyokunda yuko avuga ngo aba bantu nabo n'abantu b'Imana dukwiye gusabana kubera ibihe byabaye. Murabizi namwe ingene vyagiye biragira. Nibuka yuko hari n'umuntu bangiye yuko yubakana n'umwigeme kanaka ngo kubera ibintu by'amazuru, kandi n'ubu burya ngo ntibirahera neza. Ariko mugabo abakezwa nibaza ko bikwiye guhera. Imana yacu nidutabare. Najyari hari umuntu ariko arashingira intahe ngo naragwanye intambara, ico gihe bampora yuko mfise amazuru ameze uko nabo bafise amazuru ameze gutya, ngo washingwe bararahira ngo nabajye abantu twasengana twagirane. Imana yacu nidutabare. Ngiye muri birebire ariko si wo mugambi. Tugaruke ku majambo yacu. Yesu rero avuga ngo gezaho. Imana yacu nihimbazwe. Munyemere duseme ayandi majambo tuyakuremo kandi gatitre dufatanye na kano kajambo kavuga ngo gezaho. Tubudu titre tubiri duca tuvyara titre imwe, duca duhava dusenga Imana twumvise icyo aya majambo atubwira. Ayo majambo naco duca tuyasoma muri Luka ngaha nyene mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice ca 23 umurongo wa 6 kugeza ku 12. Luka 23 verset 6 tugeze kuri verset 12. Havuga ngo Pilato arungika Yesu kwa Herode. Pilato avyumvise abaza yuko uwo muntu ari umunyagalilaya. Amenye yuko ari uwo mu gihugu ca Herode, amurungika kwa Herode kuko nawe yari i Yerusalemu muri iyo misi. Herode abonye Yesu aranezerwa cane kuko yahereye kera yipfuza kumuraba, kuko yahora yumva ivyiwe kandi yaziga ko yobona ikimenyetso yokora. Amubaza amajambo menshi ntiyamwishura na rimwe. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe barahagarara bakovya kumwagiriza cane.
Herode aramutitura, ni ukuvuga atitura Yesu hamwe n'abasoda biwe nabo bafatikanya nawe kumutitura, aramushinyagurira, amuburira isoni, ni kuvuga amwerura, akamubwira amajambo y'ubushirasoni, ni kuvuga iyo nyene yo gukobaguzwa kuri we, kumugwiza n'ubusa, kumutitura ngene gisa, ngene cambaye, ye aho wewe nyene wowe umwami wawe, ibintu nyene nk'ivyo, maze amwambika impuzu ngo y'inyambarabami, kubw'agakekeza, atari kubera yuko yemera ko ari umwami, ahubwo kubw'agakekeza. Ariko mugabo amwambika impuzu ngo y'inyambarabami, amusubiza kwa Pilato, wa wundi yari yamumurungikiye. Umurongo w'12 rero niho naronderamo ijambo rero uvuga ngo Herode na Pilato baca buzura uwo munsi nyene, kuko bari basanzwe bankana. Imana yacu nihimbazwe. Uyu Yesu turiko turavuga yazanwe no gucungura abari mw'isi, no ku munsi wo gupfa kwiwe abari bankana yaje ngo atume basubira gukundana. Herode na Pilato ngo barabana y'ingwe, ntibacana uwaka, umwe ahaciye uwundi yari guturira, barankana urunuka. Novuga ngo mu yandi majambo, aba bantu bari bafise amacakubiri hagati yabo, bari bafise ivyo bapfa. Inyuma y'ivyo dusomye byinshi, Yesu atakintu na kimwe avuze, ariko kuko yaje gucungura abari mw'isi, kuko yaje ngo ababuze amahoro, bayabujijwe n'ivyaha, bayabujijwe n'urwango, bayabujijwe n'ivyo bapfa biri hagati yabo, byaba iby'amacakubiri y'amoko, byaba iby'imiryango yankana hagati n'iyindi, byaba ibyo kurobanura ku ntara, nyine uvuga ngo regionalisme, byaba ariya bo mu kiyaya n'abo mu misozi, byaba Yesu kuko yari yazanywe no gucungura abantu. Ngaha naryohewe ngo Herode amusubiza kwa Pilato, ntiyamucira urubanza, baramuhanahana. Ico kintu conyene haca haba ikintu kidasanzwe cy'igitangaza. Abatware bari bamaze igihe kanaka batemerana. Urupfu rwa Yesu, ukuguhamwa kwa Yesu, ukugucungura abantu Yesu kwari kumuzanye, ngo gutuma baca basubira guhuza, ngo baruzura, ata n'umwe asavye imbabazi uwundi, ngo bonyene bumva basubiye guhuza no kwemerana no kubahana, kuko umwe wese aronse occasion yo guhura n'umu-intermédiaire, umuhuza, umumediateur. Imana yacu nidutabare. Bene data bakozi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cuno munsi muri kahise ka kino gihugu cyacu, murabizi ko habaye ibintu by'abahuza mu matati yabaye muri bene Burundi, hakaba habahuza aba Nelson Bambo bazuma kumbure ababanga hakurya muntu uzeye muri Tanzania, ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu nidutabara, impande zitari zumvikana byahavuye birangira, habayeho kumvikana, habayeho kunywana, habayeho guhuza. Kandi mu mutima wanjye ndashimira Imana yuko habaye ibintu byo guhuza, ata wanja wangura ubu uya. Novuga ngo ikigaragara cyane nk'uko byari bimeze. Hariho ibintu bimbwiye muri ico gihe ntavyumva, umbwiye ko uruhande ruzohura na runo ruhande, bagahuza, bagasangira, ntibahane isumu, ntibahane uburozi, bakagwana mu nda. Mu bwenge bwaje umwana mutoya, ico gihe nari mutoya, nabona umengo ntibizokunda, bivanye n'urugero nabona urwanko izo mpande zibiri zankana mu matati yabaye muri kino gihugu. Nimba hari ikintu kinezera iruhande y'ibintu byinshi binezera, ni ukuba mbona harabayeho kunywana, harabayeho guhuza,
guhuza abo twahora twumva ngo ni abansi bacu canke abahora bumva ngo turi abansi babo. Ubu tukaba dusabiranira, tukaba dupfukama hamwe, tugasenga, tugatambana igisirimba, tukaririmbana. Nibuka igihe kimwe muri biriya bihe nyene hariko haraba ibintu nyene vyo gusubirana abo ku ruhande novuga ngo rutari rwemerana n'uruhande novuga ngo nari imperereyeko kwenye birenda bivuye gutyo kubera nyene niko numva mwe kubivuga. Nibuka rero dusengera hamwe uruhande rwa bamwe n'uruhande rw'abandi, babandi twahora twumva ngo ye n'abantu babi, muhuye bokwica, utabitanze nabo boguhitana. Ico gihe ndibuka dusengera hamwe turaririmba, ico gihe tunaririmba mu ijwi rya gatatu biragenda nk'ivyo. Twicana rero n'umudamu araho sinzomwibagira, nawe yariririmba neza, byari biryoshe gushika naho ntiworaba. Ico gihe korali irakomera mw'ishengero ahantu twasengera, turirimba amajwi yose tutahora turirimba tukiri twenyene. Ibintu nyene biragenda neza, ibihe vyo gusenga, ibihe vyo kuririmba, numva ndafashijwe. Imana yacu nihimbaza, Imana yarakoze bene data ko habayeho guhuza, habayeho kwiyumvanamwo. Imana yacu nidutabare rero. Pilato na Herode ngo baca barahuza, baca baruzura, baca baba umwe. Imana yacu nidutabare. None rero aya majambo dusomye amwe twabonye ni igihe bari baje kumufata, ayandi nayo twabonye ni mu gihe bari bamaze kumufata. Rero haba mu gihe bamufata, haba no mu gihe bari bamaze no kumujana bamuburanye, bamurega ibyo atakoze. Ibiganiro byarenganye twarababwiye neza ingene bamusananikiye bakamwagiriza ibinyomi bitari byo. Rero Yesu ngahanabanyemo amajambo abiri twafatanije, dukuramo ijambo rivuga ngo gezaho gucumura wuzure na bose. Imana yacu nihimbazwe. Niyo nsanganyamatsiko nariko ndaronderamo kandi ngomba ngarukize ngaha. Si byiza ko twafata umwanya muremure cyane. Ikiganiro dufata mw'ijoro, kandi rero mw'ijoro naho urumva umuntu ntiyibana, hirya no hino haba hariho ababanyi nyine namwe muca muvyumva. Si byiza ko umuntu yorara aravuga rero amasaha n'amasaha, kumbura abantu baba bakeneye kuruhuka. Munyemerere tugomba rero turangiriza hano. Iri jambo nkubura murivuga ngo gezaho gucumura, gezaho gukora ibibi, gezaho guhemuka, gezaho kuvuga abandi nabi, gezaho ububi we ufise, gezaho ibintu byo kwihora ufise, gezaho ibintu byo gusubiriza mu ndumane ikibi wakorewe. Yewe wa mwigishwa wa Yesu Kristo, gezaho ibibi ugenderamwo, ahubwo wuzure na bose, wuzure n'abansi bawe, ukunda abansi bawe. Nibwo butumwa ngufitiye, singufitiye ubutumwa buvuga ngo abansi bawe ubahonye, ahubwo nibaronka ingene ubihore, ubagirire nabi kaye habanama. Baravuga ku ndirimbo ivuga ngo basengere nk'uko nawe nagusengeye, basengere nk'uko nawe wasengeye. Ubonye Yesu amaze kugukiza, ntiwigungane ibyo yagukoreye, ngo babwire ko umukiza wanje ari uwawe, kandi ubasengere nk'uko nawe wasengewe. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'urugo cy'umutsima n'amajambo rero nanimfise. Murumva sindahateba hano hantu, narinje gufatanya ijambo nyamukuru kuye muri kino kiganiro ngo gezaho gucumura hanyuma wuzure na bose. Gezaho gucumura wuzure na bose. Imana ishaka ubumwe. Yesu yaraje kureconcilia abantu n'Imana, guhuza abantu n'Imana, ngo habeho kunywana, habeho reconciliation entre Imana n'abantu bayo, kuko abantu bayo bari baragiye kure y'Imana, bari baratandukanye n'Imana, batandukanijwe n'Imana kubw'ibyaha bafise, bacumuye ku Mana.
hanyuma igitabo kiruzura ibyaha n'ibihano abantu bakwiye kuronka. Twabonye ngo habaye inama irondera umuntu w'umugororotsi mw'ijuru atigeze acumura ngo aze gucungura abari mu isi bose, ngo baraba hirya, ariko Yesu ngo aca arinega abona kuza mu isi kugira ngo aducungure. None rero nta magwa arahogwa, reka tugarukirize ngaha. Mbega wumva hari ikintu ukuyemo muri kino kiganiro? Tumbereye kuvuga ngo gezaho ibibi urimwo, ibyaha urimwo, ingeso mbi zose urimwo, ubushakanyi, ubusambanyi, ububeshi, ubusuma, guteranya abantu, kurementaniriza abantu, guhombesha abantu. Hariho abantu bategura idiri yo guhombesha abandi, ndabe ko nakayohomba ngumane isoko ya bino bidandazwa muri kano karere, ugasanga na madiri yo guhombya abandi. Kandi uyo muntu agatonda kuw'Imana, ugasanga arondera marche muri business kanaka akora, mugabo iyo marche akayirondera abanje gucinyiza abandi, abanje kubagirira nabi, abanje kubateranya, abanje kubabeshera, abanje gushiramo kumbura inzego izina ziriya ngo zihombeshe bajya bijya bintu naho we watabimerita nubwo atarabikwiye, akarondera ingene yobironka kandi ubwiwe azi ko atabikwiye. Arazi ko ico kibanza atari iciwiwe, arazi ko ico kibanza ari c'abanaka bafise ubwo bushobozi, bafise ubwo buryo, bafise ubwo burenganzira, muga akabadodobereza, akabagirira nabi, akabagirira imigabo n'imigambi, akarara kwijora arondera ngo abantu maka ndabatembagaze abari jewe ndahaba. Gezaho ubwo bukozi bw'ikibi buzure n'abantu n'Imana. Imana yacu bihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nako umutsima w'ubugingo munyemerere. Ni kubera ko namaze kumenyera kijya kiganiro igitondo gishasha twama dukoraniramwo iminsi yose mu gatondo. Iki ni kiganiro umutsima w'ubugingo. Nanone Imana ishimwe ko namaze uyu mwanya wose nguma mvuga ko ari kiganiro umutsima w'ubugingo. Banazi gumye mvuga ngo kiganiro igitondo gishasha. Dusenga Imana rero nabahigwe abantu bafata ingingo yo kugezaho, yo guheba ibyaha, ingeso mbi, ubukozi bw'ikibi barimo, bagahitamwo kwihana no kuzura n'abandi no kuzura n'Imana. Ntibikunda ko wuzura n'Imana byarakunaniye kuzura n'abantu, ntibikunda yuko uhuza n'Imana byarakunaniye ko uhuza n'umuntu mugenzawe. Ntibikunda, biragusaba yuko uhinduka agatima novuga ngo tare ufise, ukakihana ugahinduka, kandi bica bigenda neza n'Imana muca muhuza, bizogenda neza. Atari inyungu woronka ntaco uzohomba niwahitamwo guhuza n'abantu n'Imana. Dusenga Imana. Mwami w'abami Yesu, turagushimiye cyane ubuntu tugiriye tukumva n'amajambo. None rero umuntu wese yumvise aya majambo akaba ahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, bimaze iminsi bingora, nungwize ko imbabazi nipfuza kwemerwa nawe. Uyu muntu numubabarire aho byamugoye, akagera ingero ku yindi, agasubiza mu nkoko ikibi abantu bakimukoreye. Ndakwinginze ngo nk'uko yitahuye akaba ahisemo kwihana umuhangazi umwezi umutunganye, abone kuzura nawe no kuzura n'abantu zobukoze. Urakoze ivyo ugomba vyose bishishikare kuba kuri bano bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo. Warakoze Yesu ko waje mw'isi kudupfira urupfu rwo kumusaraba ukaducungura. Nuhabwa ishimwe n'icubahiro, uragahezagirwa n'ahari we usanzwe uhezagira. Urakoze rero umuntu wese yakurikiranye bino biganiro kandi akibikurikirana, ndakwingize kugendera umutima wiwe iyi minsi b'iminsi mwigiza hafi yawe. Mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tusabye tuvyizeye. Amen.